Imbere ya byose turashimira Imana kuba yadushikanye amahoro kuri rino shure ryitiriwe Mutima Mweranda riri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyo Mana yacu nihabwe icubahiro, mumfashe tuyikomere amashi menshi ayikwiye. Kuri uno musi uri hejuru twazindutse hano mu ntumbero yo guhumiriza urwaruka ruri mu mashure ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kurwanya ikiza sida hamwe n'indwara y'ibihere vy'inkende mpox, gufungura neza kugira ngo dutegure kazoza keza k'urwaruka rwacu. Rwaruka mwese mukoraniye ngaha, biramaze kwigaragaza ko urwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 19 rukunda guhura n'ingorane zifatiye ku gutwara inda rutifuje, bamwe bagahitamo mbere no kuzikoroza zitabahitanye, amagara yabo agatosekara. Kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka tutibagiye mpox, kunwa ibiyayuramutwe, gufatwa n'indwara ziterwa no gufungura nabi n'ibindi. Nk'umuvyeyi rero kandi abakunda, nashimye kwishikira hano kugira ngo tuganire kuri ivyo bibazo vyerekeye urwaruka. Abakera nibo bayamaze bati ushaka umubira ushaka umuce icambere. Rero umwe wese ategereza kwiha ihangiro nk'ikintu yifuza gushikako mu buzima bwiwe. Umwe wese akibaza ati mbega jewe mu buzima nshaka kuba iki, shaka kuzobaho gute, shaka kuzoshika kuki. Ica kabiri ucukora ibishoboka byose ukagwana n'ibyo byose byo gutesha intumbero wifuza gushikako. Kanatsinda ni mwebwe basubirizi bacu beje aho bukera, nico gituma dushaka gutegura kazoza kanyu keza hakiri kare. Rwaruka nkunda cyane, ibibasamaza muri ibi bihe vya none murazi ko ari vyinshi. Mwirinde rero gukoresha nabi ubuhinga ngurukanabumenyi, mubukoreshe mu kurondera ibijanye n'inyifato muhabwe mu mashure, mureke ibijanye n'amasanamu y'ubuhungu. Abagenzi banyu babi, mwirinde cyane abagenzi babi, sivyo? Kuko mu Kirundi barayamaze bati ubana na suneba ugasuneba nkawe. Nico gituma mukwiye guhitamwo abagenzi beza, abagenzi babafasha mu vyigwa, abagenzi babafasha mu bumenyi bwo kwiteza imbere mu gutegura kazoza keza, na cyane cyane mu gahanahana ivyumviro bijanye no kwiteza imbere. Mugashishoza, ntimujane nyabahururu. Urazi yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Varisito Ndayishimiye ari umugenzi w'urwaruka. Ni umugenzi wanyu, mwarahiriwe mufise umugenzi w'umukuru w'igihugu. Nico gituma mudakwiye kumumaramaza, mukwiye gufata ingendo y'iterambere, mukaba abahizi b'iterambere, na cane cane nk'umwana wese akaba afise nk'umugambi akiyumvira ati je nokora agakwavu noshika ku bukwavu bwinshi, kugira musahirize abavyeyi banyu mu kurondera amakaye, mu kurondera twa tuvuta two kwisiga, ndetse no kurondera kazoza kanyu keza mu mugambi w'iterambere.
rero niko ndababwira ibyo mukwiye kwirinda. Mukwiye kwirinda ubushurashuzi, murazi yuko ariyo muhezi y'amarere, niho havamwo umugera wa sida, inda z'indaro, ya ndwara y'inkende mpox. Kwiba icihebure ugafata ibiyayuramutwe no kwirinda agakuku kabi, kuko agakuku niko gatuma gatesha mu rudubi abari ku murongo mwiza. Ndiko ndabaraba mwese muri mu myaka yo gufata intumbero nziza canke yo gufata intumbero mbi, muri mu myaka yo guhitamo. Rero hitamo neza intumbero izobashikana ku iterambere ry'imiryango yanyu no ku iterambere ry'igihugu cacu. Rwaruka muri ngaha, ivyo rero nimwavyirinda muzoba muriko murateza iteka igihugu cacu mu kugira indero runtu. Mugira indero runtu yamye iranga abarundi. Ni naco gituma rero mpamagariye abavyeyi kugarukana ca kiyago c'ihaziko, mukaganira n'ibibondo vyanyu kugira ngo abana ntimubahebere abarezi gusa. Bavuye ku mashure bashike muhira naho mubashirako ikiyago. Mwaba mwarize ikiyago canke ngurutse na nyina? Ico gisoma ntaco mwize? Muze muraganira n'abavyeyi mubabaza utwo hirya no hino ingene abana b'abarundi bategerezwa kwifata n'ingene bategerezwa kubaho. Abavyeyi bahamagariwe kubereka umwonga uhuma n'udahuma. Naco gituma nguma mpamagarira abavyeyi kwitaho kurusha kuganiriza abana babo, na cane cane abana b'abigeme, kuva bataraja mu bihe vy'ubutinyanka, kugira ngo azobaze inyifato azokwifata mu gihe bimushikiye ntacike ivuto. Mu migenzo y'ikirundi turiko turahimiriza abagabo gusezerera. Umenga umwana agiye mu butinyanka biraba nyina we yamuvyaye gusa, kandi umwana ni uw'umuryango. Ari naco usanga umwana w'umwigeme yumva isoni usaba udukoresho se yamuvyaye, kubera na se acaguma muri ya ngendo ya kera turiko turasezerera. Kuja mu butinyanka ntibimaramaje kubera umwana bafise amagara meza, sivyo? Ni ikimenyetso c'uko umwana afise amagara meza kandi ariko aragera mu bigero, kuko umwana w'umwigeme atagiye mu butinyanka aba afise ingorane. Nico gituma rero dukwiye kwiyumva ko ari igikorwa c'umuvyeyi wese akabifata mu ntoki. Nabonye ko mwavyumvise, mutekereze. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, kugira amagara meza y'urwaruka, kugira amagara meza y'urwaruka atera imbere, turasabye kugira isuku, haba ku mubiri aho ubaye ndetse no kw'ishure. Isuku ni karahara mu ruganda ntibacure. Murazi ko twatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi isuku rike
umugambi twise zero deshi. Haca mboneraho n'abihebeye Imana iyo bariko barasoma imisa kuza barabwira abakirisu umugambi wa zero deshi. Umuyobozi mukuru w'ino shure yabivuze ko abanyeshuri ngaha mwabitahuye kera, ariko baza gusenga bagenda barandagaza utuntu hirya no hino. Kiro n'igikorwa mukwiye kuza muradufasha mu guhimiriza abakirisu kugira ngo bagire isuku aho babaye naho baciye, atakwandagaza ibitaje ntibije. Iyo mutashe muhira naho mwahejeje kwiga, musabwa gufasha abavyeyi udukorwa dutandukanye two muhira, kumesura, isuku mu nzu, koza amasahani n'utundi dukorwa mubona tuzobagirira akamaro igihe muzoba mwashitse mu bigero, ndetse no kwiga gukinjika. Abana bazi guteka ni bande? Mukwiye kuvyiga kuko hazogera igihe mugenda ahantu mutegeza kubimenya. Waruka ubundi mwitwariko dufise nuko mumenya akamaro ko gufungura neza, ari navyo bituma mugira ubumenyi bukwiye mw'ishure, mukongera mugakura no mu vyumviro. Mufunguye neza n'ivyigwa bigenda neza. Ivyo navyo mukaba mwaravyize mw'ishure, aho hari imigwi itatu igizwe n'imfungurwa zikwije vya nkenerwa. Iyo migwi nayo ikaba ari ndemamubiri, ntanganguvu na nsanganyangaburo. Iyo migwi yose isanzwe iri mu vyimburwa vyo ngaha iwacu i Burundi. Ndabahamagarira rero mwebwe nyene rwaruka kwiga gukinjika kugira mube akarorero keza, mubera akarorero batoyi banyu, ndetse muze mube akarorero ko mu kibano, hamwe muze muratumira abandi bana ati twebwe turazi guteka, ingo tubahe mwumvirize, baca babaha amanota meza. Sivyo? Reka mbanze nshishemwo agakuru kamwe k'umwigeme yakuze atazi gukinjika, hama aragenda kubaka. Amaze kuja kubaka, umukozi yari yagiye. Hanyuma rero acahamagara mama wiwe ati uno munsi mwatetse iki? Bari bafise restaurant. Ati kubera iki? Ati umukozi yagiye, nashaka nzanye umugabo wanje gufungura muhira. Camwimbe rero umwana w'umwigeme yageze kuba atazi guteka, ku buryo yumva ko umugabo wiwe arinda aje gufungura kana bukwe canke kwa sebukwe. Nimwe mu Kirundi bacavuga bati urera nabi ugatukwa n'abakwe. Rero namwe mube akarorero keza kugira mutegure ingo zanyu neza. Mbere yo kurangiza, nagashimire cyane abapatiri b'abajesuite ku ndero nziza baronsa urwaruka n'ukungene batwakirije igishika. Namwebwe turabashimiye cyane mu bw'abanyeshure ngene mwatwakirije akanyamuneza kenshi. Kandi ndashimiye amashirahamwe mpuzamakungu na cane cane OMS ryo ryama rishigikira ibi bikorwa bifasha abigeme, abahungu kugira ngo bategure Uburundi bufise kazoza keza.